mwari muzi ku gice ca Afrika y'ubuseruko kiriko kiritandukanye n'umugabane wa Afrika. Sindiko ndavuga immigration canke kwimuka kw'abantu, ahubwo ndiko ndavuga kwimuka k'ubutaka. Mu myaka miliyoni 30 iheze ikiyaga Tanganyika nicabaho, imisozi ya Uvira na Bujumbura rirare vyari bifatanye. Munsi y'ubwo butaka hatanguye kuba impinduka kubera ingufu zihambaye ziva mu nda y'isi. Ibipande vy'amabuye canke plaque tectonique ubu butaka bwari buteretseko vyatanguye kunyagabuka, ivyaje gutanga ikimanga caje kuzura amazi maze kivyara ikiyaga ca Tanganyika n'ibindi biyaga dusanga muri aka karere. Izi ngufu zavyaye ibi biyaga ntizigeze zihagarara, ndetse abahinga bavuga ko igice ca Afrika y'ubuseruko bita Grand Rift Afrique kiri kwimanyura ku muvuduko wa milimetero 7 ku mwaka. Mu myaka myinshi iri imbere aba bahinga bemeza ko igice cy'igihugu ca Tanzania, igihugu ca Somalia, Ethiopia, Djibouti na Eritrea bizisanga ku yundi mugabane, hagati yawo na Afrika hakavuka ibahari. Ushobora kuvyumva nka filime ya science fiction, ariko ukuri kutwibutsa impinduka uyu mugabane wakomeje kugira kuva umunsi uvuka. Haraheze imyaka miliyari 4 n'igice isi tuzi no munsi ntiyari bwabeho. Mu kirere hafi y'izuba ryari rihejeje kuvuka hari igicu kinini cyane c'amagaze n'udutete tw'amabuye. Buhoro buhoro ingufu karemano zagiye zifatanya izi ntete z'amabuye maze zirakura zivamwo ikibuye kinini cazunguruka rino zuba. Iki kibuye wari uyu mubumbe wacu kiri mushasha, wari ugizwe n'ibiyaga vy'amabuye yashongeshejwe n'ubushuhe bwagira ku madogere Celsius 2000. Buri munota uyu mubumbe mushasha wagenda ugongana n'ibindi bibuye by'amasteroide vyaba bivuye mu kirere gushika umunsi wagongana n'undi mubumbe witwa Theia. Habaye iturika ridasanzwe maze igice kinini cimanyura ku mubumbe w'isi icikubita mu kirere, arico caje kuvamwo ukwezi tuzi no munsi. Ni teori yemezwa n'abascientifique izwi ku izina rya hypothèse du grand impact. Uko imyaka yagendera hera ubushuhe bwatangiye kugabanuka maze vya biyaga vy'amabuye yayonga bitangura kuma. Umubumbe wari utanguye gutekana, utangura no kugira isura nziza, ariko umunsi yawo hari hakiri ibindi bintu bitangaje. Ururukoba rwo hejuru rwari ruhejeje kuma, rwari ruteretse ku bice binini by'amabuye vyitwa plaque tectonique. Ibi bice by'amabuye ntivyigeze biguma hamwe kubera ko vyari biteretse ku yindi couche itari stable, couche yitwa asthenosphère. Izi plaque tectonique hari gihe zigongana maze hakaba ibice biduga bikavyara imisozi. Hari n'igihe kandi zitandukana hagati yazo, ibi bikavyara ikimanga canke igihomoka kinini abageologue bita grabene, arico kivamwo ibiyaga n'amabahari. Uko niko havutse ikiyaga Tanganyika haraheze imyaka yababe miliyoni 9. Ibi vyatanguye mu myaka hagati y'imiliyoni 25 na 30. Mu nda y'isi iki gice Afrika y'ubuseruko yari iteretseko hatanguye gukweguka. Ibi vyagabuye plaque africaine mu duce tubiri, havuka plaque nubienne na plaque somalienne. Iki gihe ibiyaga binini nka Tanganyika ntivyari bwabeho, hari ubutaka bumwe bufatanye imisozi bangabanganye n'ibi biyaga. Aha twavuga nk'imisozi ya Bujumbura rirare na Uvira. Uko gukweguka vyatumye havuka ibihomoka vyaje kuvamwo ibiyaga nka Tanganyika, Kivu, Malawi na Albert. Ariko si ibi vyonyene, hari n'ibindi vyavutse nka Turkana, Edouard, Rukwa n'ibindi. Ibi biyaga bimaze kuvuka impinduka zarakomeje, ndetse plaque nubienne na plaque somalienne zitangura kwitandukanya. Ivyatumye havuka ikiyaya ca Rift yo mu buseruko. Iki ni kiyaya kiriko kiravuka ku murongo uva ku kiyaga gitukura ukamanuka muri Eritrea ukabandanya Ethiopia, igice ca Kenya n'igice ca Tanzania. Abahinga bavuga ko plaque somalienne iteretse ko ubutaka bw'ibi bihugu iri kiritandukanya na plaque nubienne ku muvuduko wa milimetero 7 ku mwaka. Ibi ntaco bivuze mu maso y'umuntu kubera ko murazi ko ubuzima bwacu ngaha ku isi ari buto cyane, ariko muri kazoza kakure bita ishere geologique abahinga bavuga ko izi plaque zibiri zizoba zaritandukanije cyane maze zisiga igihomoka kinini kizovamwo ibahari. Ibi bishobora gutangaza benshi, ariko wama wibaza uko yandi mabahari nk'ibahari y'Abahindi, Atlantique, Mediterane canke ikiyaga gitukura vyavutse. Kumbure kutamuvyibaza, ariko navyo nyene vyavutse muri iyi nzira. Mu myaka miliyoni 300 iheze imigabane yose igize uyu mubumbe w'isi yari ifatanye ikagira ubutaka bumwe, ubutaka bwitwa Panje. Kubera ingufu ziva mu nda y'isi
vyagiye birahinduka, ariko mu myaka miliyoni 180 umugabane wa Afrika na Amerika y'Epfo vyari bigifatanye, ariko nayo nyene yaje gutandukana kubera igice c'amabuye canke plaque tectonique catanguye kunyagabuka, ndetse izi plaque zitangura no kwitandukanya. Ibi vyatumye havuka imigabane ibiri, haboneka igihomoka kinini cane cavyaye ibahari ya Atlantique, ibahari tuzigabura Afrika n'umugabane wa Amerika. Ni nako vyagenze igihe havuka ibahari y'Abahindi mu myaka miliyoni 170. Afrika, Ubuhindi, Antarctique, Australia na Madagascar vyari bifatanye, ariko kubera za nguvu zo mu nda y'isi ubu butaka bwaritandukanije, ariko Ubuhindi bwo bwagumye buduga bugana mu buraruko bugongana n'igice ca Aziya, arivyo vyavyaye uruhererekane rw'imisozi ya Himalaya, aho dusanga umusozi wa Everest, umusozi wa mbere muremure ku isi. Uyu musozi upima metero 8,849 z'uburebure. Nkuko nabibabwiye kare, aya ma plaque tectonique canke ibibice by'amabuye ubutaka buteretseko birashobora kwitandukanya, hakavuka ibiyaga n'amabahari canke bikagongana, hakavuka imisozi miremire. Niko vyagenze ku ruhererekane rw'imisozi ya Mediterane. Imbere yuko imisozi ivuka, ibahari Mediterane ntiyari ihari, hari ibahari nini cyane yitwa Tethys, ariko igice c'amabuye canke plaque tectonique Afrika iteretseko catanguye kuduga cerekeza mu buraruko, maze kigongana na plaque Eurasienne, yari plaque yari iteretse ku butaka bwa Europe na Aziya. Iri gongana ryatumye havuka uruhererekane rw'imisozi miremire ya Mediterane. Aha twovuga imisozi ya Alpes, Atlas, imisozi hanamiye Turukiya n'Ubugiriki. Ibahari ya Mediterane nayo tuzi no musi ikaba ari bisigarira vya Tethys. Ibi ni nako vyagenze ku kiyaga gitukura. Imbere y'imyaka miliyoni 30 iki kiyaga nticabaho, no kuvuga ko Afrika n'ikigobe c'Abarabu vyari bifatanye, vyaje kwitandukanya inyuma yaho plaque africaine itandukaniye na plaque arabe, maze bisiga igihomoka caje kuvamo iki kiyaga gitukura. Abahinga bavuga ko iki kiyaga kizokwanduruka kibibahari nini cyane nk'ibahari ya Atlantique canke ibahari y'Abahindi, kubera ko n'ubu tuvugana kiguma caguka ku muvuduko uri hagati ya santimetero 1 na santimetero 2 ku mwaka. Uku kuvuka kw'iki kiyaga gitukura umuntu mbere yaje kuvyungukiramwo, maze agihuza niba hari Mediterane, hari kwigenekerezo rya 25 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 859, aho ibikorwa vyo kwimba umuringoti uhuza ibi biyaga watangura. Uyu muringoti witwa Canal de Suez wubatswe imyaka 10 yose. Ibi vyatumye amato yabavuye ku mugabane wa Buraya agiye ku mugabane wa Aziya atarinda kuzunguruka Afrika mu guca muri Cape de Bonne Espérance. Aya mato aca muri Mediterane akihereza Canal de Suez, agaserukira mu kiyaga gitukura imbere yuko ashikira ibihugu vya Aziya. Muri makerero isi yacu irahindagurika. Kuva umunsi ivuka haraheze imyaka miliyaridi 4 n'igice yagiye iragira impinduka zatugirije kuri iyi migabane tuzi no munsi. Abahinga bavuga ko nuba ama plaque tectonique imigabane teretseko atigira guma hamwe, ahubwo akomeza kugenda buhoro buhoro nubwo umuntu adashobora kubibonesha amaso yiwe. Aba bahinga bavuga ko mbere iyi migabane ishobora kongera kwifatanya ikagira ubutaka bumwe nkuko vyahoze mu myaka miliyoni 250 iheze. Ibi babivuga kubera ko umugabane wa Afrika ukomeza kugenda werekeza mu buraruko ku mugabane wa Buraya. Australia nayo iri kugenda yerekeza mu buraruko ku ruhande rwa Aziya, na ibahari Atlantique aba bahinga bavuga ko iri kwaguka kubera ko Amerika, Uburaya na Afrika biguma vyitandukanye. Ibi rero aba bashakashatsi barabona ko mu myaka myinshi iri imbere bishobora gutuma ubutaka bwongera kwihuza. Ntawe ubizi ko umuntu azoba hari ngo avyitegereza n'amaso yiwe, ariko ikizwi nuko bishobora kongera kuba twaba duhari canke tudahari. Wakoze kubana nanje muri iyi video, fyonda like, subscribe canke follow, hanyuma dusubire mu bindi biganiro.